n'ubundi mukobwa wari wese ugiye kumudraga ntugende umubwira ngo wewe ugenda umubwira ukuri kwavuga ati je nshaka ko tuzoshika kuri iki kubera abakobwa ubu basigaye barakanuye utamubwiye ati je nshaka kuzoshike kuri iki urumva benshi ashaka gukasame ngao me ugiye umubwira ngo tuzoshika basha kwemera ega keke nta mitomo itabaho nanari mitomo yo bitabaho ntiboyumva ibintu wa wifondeye uri umva nawe utayisi yuko ari ivyo mugo kavyemeza kwera uwo muntu nyene ufise ikintu ushaka nubifonza akavyemera ntibababeshira donc baguza nta mitomo itabaho bababeshira final urumva bari ivyo ntabwo batubeshera ariko kandi baratubeshera urumva nananga ko muhagaze utambikije ahantu hamwe muri make umwanya umwe nivyo kubera kawaida nka je uje kweri kawaida kweri umwana uramuronka mutwara abirenze tureke kubeshanya ari ubuza kawaida ukamubwira nka je ku ruhande rwanje abana mwicunge iwanje ni direct na ku ruhande je uje ni pam wewe rero Sebaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bakunzi ba Magic TV se naho muherereye kuri mikro muri kumwe na Keke Claire ya Gateka sinzi ko mubona ndi kumwe n'imisore entretien ndabasanze ahantu mwaje mu biki ndasanze umutima pale ngaje nk'icyayi gufungura saa sita niki twaje kwivuna akanyota mwumvise inyobwa zabyose ya sana bari muri mutima bar ku ma petit déjeuner kuri kuntu bya saa sita buffet imeze neza ahubwo ariko barafungura no kwa imisore yugaye entraite ngira ngo nivyo barimwo bihari biraryoshe no kumugoba hari akabare bar imeze neza ya niho rero twicaye tugomba dukorere ikintu twanda dukorere ni kwanza umanze mwivuge bibwira abakunzi ba Magic TV. Je nitwa Izere SP. Okay. So bro Pasi SP. Bon je nitwa Jed Nazir SP. je nitwa Gabi SP. Umva naba SPs. Ngejambori. Ariko tubanze ivyo tuvugane ikintu kimwe kiganiro kimwe abakobwa barakunda kwidoga ngo abahungu umuhungu araza kukuresha kakutera imitoma itabaho ariko sans objectif ugasanga nta objectif nimwe agufiseko wanashima akakuresha abone ko hasikiye nka 7 ans kugira azogira ubugeni kandi uzi neza yuko muzo mwahebanye ivyo bavuga ko nivyo en fait ibyo tuvuga ko kuri kote imwe nivyo mugabo hariho ahandi bitabari ivyo kuri kote yavyo meze gute kuri kote yavyo abahungu turatandukanye urumva kandi ntituri bamwe hariho nyene abaza kudraga hari indi profil bashaka mugabo ni sitwese harige usanga je ntarimwo mugasanga unye mugaje uvuga ko atari ivyo kuri pare yanje sivyo wowe ugiye kurondera umuntu wabona ko ari ivyo ko bizoshika hano bizoshika bigatukagera nyene kucona n'ubundi mukobwa wari wese ugiye kumudraga ntugende umubwira ngo wewe ugenda umubwira ukuri kwavuga ati je nshaka ko tuzoshika kuri iki kubera abakobwa ubu basigaye barakanuye utamubwiye ati je nshaka kuzoshike kuri iki urumva benshi ashaka gukasame ngao me ugiye umubwira ngo tuzoshika basha kwemera ega keke nta mitomo itabaho nanari mitomo yo bitabaho ntiboyumva ibintu wa wifondeye uri umva nawe utayisi yuko ari ivyo mugo kavyemeza kwera uwo muntu nyene ufise ikintu ushaka nubifonza akavyemera ntibababeshira donc baguza nta mitomo itabaho bababeshira final urumva bari ivyo ntabwo batubeshera ariko kandi baratubeshera urumva nananga ko muhagaze utambikije ahantu hamwe wewe urashobora kumubwira ati je paradise yose ndoyiterura ndayikuzanira gutanga nyikuzo yikuri Bujumbura uyidugana i Burundi
muri ico gihe ubushaka akwemere ariko ubu ufite objectif soit positif canke négatif ashobora kuba ufite donc objectif positif na negatif zirabaho ivyo birabaho hari umuntu abashaka profit ashaka muzogira ibi hamaca agenda nundi abashaka ibintu birebire turatandukanye nkeneye nka umbwire ingene umuntu ashaka ufata umwanya wawe urumva ugafata umwanya wawe ukagenda ahantu kandi uzi ko atakintu kurarondera ata bintu biri positif uri kurarondera reka maze inshuti bon urashobora kugenda uvuga ati sishaka birebire jewe mu bintu by'urukundo barandesevye cyane ukavuga ati ubu rero je naje ukuntu igisigaye ni kudeseva abandi canke nyene nironkera abantu bamara stress mugabo ata bintu birebire dutegura wowe uvyumva gute muri make umwanya umwe nivyo kubera kawaida nka je uje kweri kawaida kweri umwana uramuronka mutwara abirenze tureke kubeshanya ari ubuza kawaida ukamubwira nka je ku ruhande rwanje abana mwicunge iwanje ni direct na ku ruhande je uje ni pam rero numva we duratandukanye sana ariko keke urumva kenshi abakobwa kenshi hari igihe tugenda tuba profita ari byo tubashaka ko mugabo mu nyuma bigafata indi nzira urumva ugasanga nyine nivyo wagiye kuba washaka kumuronderako ugasanga nawe wenyine akakwihindurira basi akavuga ati uwo muhungu ndazi caja ndondera mugabo hari ukuntu nanje no bicisha mu indi nzira nkamuhindura ugasanga byarafashe ubu rero kuba yuko umuhungu yumvira ibintu biri negative ku mukobwa kibaye kuba ubujuju bw'umukobwa donc kwera yaba ari umukobwa cy'ubwenge yo guhindura abakobwa je ko no bifata abakobwa bose akawaida bakunda kumva abakobwa kenshi barumviriza rero uko kumva kwabo swa tubabwire vyiza swa tubabwire bibi byose muguma mwagiye ariko biza guhinduka kubera umukobwa arabigiramwo kenshi hanyuma inyuma nahagahinduka akavuga ati je umukobwa ariko hari uza abashaka ivyo nyene uramutunganiriza afu akaenda bakobwa nke uranzura n'uyu muhungu azahunge baramubona bamuonye ishusho vraiment ntabwo ari jewe Jesse ndimwe vraiment byose birashoboka umva ntibababeshera n'ukuri dukurati haide bani bababeshera mwege murabigiranye namwe hanyuma none mwebwe nimwe mwera rero mbere nimwe madayimoni ya mbere dufise hano mwisi gute kandi nimwe muza kutubesha je hari giye kweri yigeze kusanga mpera umwana araho je kweri uwo munsi narimeje no gusenga ariko yana mwe namwe ni hatari twe dusanga twazisanzemo ugasanga umuntu yana muradukurura muri make utira umuntu yarizanye uje gusenga ucurava mu gakiza uwo munsi byara ibisigwa ni mwebwe hakuru ni mwebwe twe twatwitekaniye je baranzi ndaga wewe je abakobwa niba gukura muhiri wanyu uravuye mu nyakabigi wanyu uragiye kumutanga wicaye ku rupangu rw'abandi uramaze amasaha 5 wicaye rindire kwa soka niyo bayakwikura muhira kuza badusanga muhira aro dusanga iwa ivyo ntibikibaho kwera aho hari za kera zo muri za nonani uramaje ubu namunate n'umugabo oya bazita ngo mape je ariko ntavyo nkora niko numva umuhamape gacaje ko mwana umva izera avuga ngo ni mape umuhamape mwegera sha mwegera sa sindimwo ibungi aya basi umuhamape gacaje jewe kweri sinzi duhurira iyo mu manenze ariko nyene araza nyene ho mama ubaje ko ndamutunganiriza mwuko kuntu nyene muko murayivugura uramutunganiriza undi hari udukizwa akazi datuzanye tukayaga fresh hariho n'undi muntu ashobora kuza wowe ugaca wigira umuntu wo mu pastor akagenda free uwo muntu rero ageze nko mu bami bawe canka biwi ngo Ngoja so muntu nico gituma rero nganaca ngo hayano ngo ruyarugo ngo ni gwinjirirwa barare ahurumva byamaze kurenga rero ko twese dufise ibidufatira kandi rero ubuye bose bafise ubushuhe bana nta ukuze nta mwana twese nabonye arico kimwe urumva ni ahubwo rero gihari dukwiye kwegereza Imana kubera twese turarembye isi
rega twasenga gusa satani niwe mubi satani niwe ndabira satani n'umwana mubi vraiment aho urumva mumaze kudepasa umaze kudepasa limite ya mbere mumaze kubomora ahantu hamwe ndakubatse ingene ushobora kwiyadressa ku mukobwa ukagenda ni iki kibatuma kumva mwogenda cyangwa ni sans objectif nyene ugenda gute ufise imvi yahe ariko uraza none na Jesse Jenza none na rega ariko usanga ibyo bibaza keke atari ko tuneza urumva ni bibiri objectif umuntu nakubwiye abagiye afite inzira nziza nambi hari ugenda avuga ati jewe nshaka umufasha nshaka umuntu base dutegurana future n'uwundi avuga ati jewe nshaka bijya nyene naho tuvyumva none je abo bantu sino bajija haba hari impamvu ujya muntu abigira negative hari impamvu abikora hujya uwundi muntu abikora nka jewe positive hari impamvu nuko nabivuga abakobwa nibo babidutera batera gute voilà tubwire ingene je no niberenga nkabona umuntu araje kunyadressa ko nabiguteye gute nari gihe uhagara ukabona haje umuntu ubwo nyene muhoye ijya mbere basati ndizanye tubana muri quartier turabagenzi kwa ndazi harigeye n'ubusanga nyene numvise vyase atereka nsimbire kwa nakaca ugasanga nyene shaka ko ngo mwanya renje nkeneye ariko kiki ni kanga we kuva ubaho nta musi uraja kuramutsa umuhungu yego uragenda sawa nico rero nanje nashaka kumenya rero kubera ubwagiye ugiye kumusanga iwabo urabibona sivyo bintu nyavyo kebuza kuraba umuntu vraiment hama akagenda basi atakantu yumvise kamuhindutsemo mubi none ako kantu kaguhinduka muri ku gace gatumuza uza kumbesha uvugisha ukuri basi oyo ukuri nako mwe ni mukumva tuwe kumva gute mukunda kumva ebana uvugisha ukuri itakuziana nihi no uvugisha ukuri uvuga ati jewe sindagukunda ahubwo mva ndagushaka uvuga ukuri bihere uko kuri mwebwe namwe ntimukwemera barakwemera none mube kweko ubesha gusa hariho nabo bantu bameze uko hari abantu bavuga ati jewe nshaka uzomfashe muri ubu buryo nawe ugasanga arifitiye ubwo buryo abigufashamo ugasanga afise nk'umusheri wiwe babanye nabi nawe mubanye nabi ugaca usanga mwese muhujwe n'ico kintu ugasanga wamunezera bura hariya nawe ubura ugaca usanga murawuhanye mugaca muhura mufashanye one cyangenda ni mu rugo nugufashanya nuko nyene numva ko babaye bane oya nimuhave mube babaye group donc nisubira kuba couple ikiba group numva ni kibiri kandi ni leta nkoze no gukorera hamwe ni mu mashira ngira tantine wanyera ko bembe sinaraho vraiment abantu bamaze iminsi bamwumviriza sinzi ko bumvise aryoshe canke mugabo arabe ntibatumariye tantine vraiment tantine wacu twobandanya tubasaba bagende kuri account yacu ni ndirimbo yabo tata sifa tantine gusa tata ni tantine abana bavuga ngo tata je narinzi ko tantine ngacu numva ni bitandukanye zina en fait ni zina basi twashatse ni tata ni tantine ni tapara ni vyinshi sana ni gini zina ry'umukobwa mwagize diminutive tata tata ama ndababazi kungene mwiyumviriye kuririmba genre SP imaze irimwe abantu bangahe SP hariyo direction SP turi batandatu ni Izere SP ni Gabi SP ni Nazile SP ni Lapasi ni Fabrice SP na wabonye ngaha turafise aba DJs ba DJ SP Broreto turafise kameramani ba Didena donc n'umuryango munini afite n'umuryango wagutse nivyashika tugashaka kuwerekana umuryango harigiye tuzowerekana n'indirimbo kugira tuyikore urumva twavuze ati reka tugiye collabo afite SP ni kintu kinini sana umwanya nuko tubana muto twokisigura kikaba kinini cyane abantu bakacumva mugabo mugazo hazogira hama muri SP donc hari abahungu bane bashobora kuririmba cyangwa hari n'abandi bataraza tuzobona ni batanu donc nitwe turi hano n'uwundi ari kure cyane yiga aracari ku ishuri urumva ntiyabonetse mu ndirimbo SP yabaye créé nande byagenze gute mwahuriye he kumwe abantu benshi ni ibintu two numwanya muremure gusa byatanguye ari jewe na SP no mu boss wacu twavuga ko ari we adukuriye
hama twenda turatoratorana nkuko nyene turi famille dusanzwe turi famille rero twaratoranye dusanga dufite talent nkizi bica bisaba ko tuja hamwe dukora ikintu nkiki n'ibindi biri inyuma rero biracaza urumva twobisigura umwanya tugasanga wabaye munini ukuntu twahuye n'ibintu birebire cyane. Ni indirimbo yenyiro tata abantu bashaka kuyiraba bashaka kumviriza ivyo bintu biryoshe boyumviririza he? Injira YouTube kandika tata by SP shibona kagira subscribe afu byinshi urumva ya dushigikire naba turashoboye ama social media mukoresha bubakurikirana ko naya uvuge nyene yitwa Facebook, Instagram, YouTube, n'izindi hari n'izindi nyene ziriko zirara. Yitwa gute? Ya baronderande bandikande. Jewe SP entertainment nyene cubona ibindi byinshi cyane gose. Ivyo mukora mbe bisanzwe bica kwa my account cyangwa haje hagiye kwiyo ndirimbo gusa. Kuma twe tuguma turi update nyene gusa ntitwari bwashobore kuza turabishiraho cyane mugabo mu minsi iri imbere bizogenda neza sino nyene turakora ibindi byinshi ibintu byo gufilma mu mamanza hehe bintu byinshi cyane ni byinshi cyane urumva mudushigikire nyene mudufate mu mugongo turashari bato cyane ata support yanyu ihari nta hantu twogera rero tubasaba kudushigikira nyene. Mwe mubonye indirimbo yanyu mubona imeze gute mwaryo ngene bayakiriye cyangwa byakubise swata? Indirimbo yarakiriwe neza kubera ni gake umuntu new generation nkatwe turiko turaduga ugasanga mu munsi umwe turaronse 1k de views ni ikintu nyene cyo gushimwa nyene bantu barayakiriye sana kweri turabishima cyane. Ubwo ntimuje nyene mu muziki kugira ngo abana bababone kweri ico ni cyo bura ariko nyene ubundi bwobwo ico si cyo kiza imbere muri make tuba tuje kugira turabe ko twokwibeshaho abona Burundi bwacu na president avuga turabe ko twokwibeshaho nyene ugwaruka kugira nyene turabe ko byogenda. Ndamwunganira usivye ko abana bishobora uvuze cy'abana naho tutarabaririmbyi twari dusanzwe tubafise abana baratuyoboka benshi sana rero icoye nitwokizamo ngo tuje kurondera ngo success abana turi muri business ni namahera yabazanye mu muziki amahera rimwo gushikana igihugu kure kugira natwe abarundi bamenye ko turirimba dukunda kumva indirimbo nyarwanda cyane ziguma zivuzwa hano ba Diamond n'abandi benshi ugacomega twebwe nta kintu tuzi nta kintu dushoboye ntitubagaye barashoboye muga natwe ibintu byacu bigere kure amafaranga nyine aze turayakeneye none byumva we nawe abana bose arakene yanovuga ko ndabashimira rero urakoze nawe dushimira na Magic TV yagize neza kuzira yibuka n'abandi bataba bacu batarashika kuri intambwe kubera n'ibintu by'agaciro cyane. Ndabashimiye cyane abakunzi ba Magic TV mwe dukurikirana ndabutsa kugira subscribe ku likinga kusharinga no gukomenta hama ndamutsa ba SPs rero ciao dusuye mu yindi emission.